Ijambo ry'ihangiro ry'iyi minsi ibiri, uyu munsi n'ejo, niri ngo nzoshira inzira mu bugaragwa n'inzuzi ahagadutse. Nzoshira inzira mu bugaragwa n'inzuzi ahagadutse. Yezu Kristo umukama wacu nashimagizwe, we yaduhaye uyu mwanya mwiza wo kwihererana nawe muri iki gihe ceranda c'ikarema. Intumbero y'igihe c'ikarema tuyumvishwa n'igisabisho umusaserdoti ashikiriza ku munsi w'Imana wa mbere w'ikarema, mu gisabisho cugurura c'intango y'imisa, aho umusaserdoti avuga ati: Mana mushobora byose, muri iki gihe c'ikarema nuduhe gutera imbere mu kumenya Yezu Kristo no kugururira umuco wiwe mu kugira ubuzima burangwa no budahemuka. Mana mushobora byose, muri iki gihe c'ikarema nuduhe gutera imbere mu kumenya Yezu Kristo no kugururira umuco wiwe mu kugira ubuzima burangwa n'ubudahemuka. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Ico gisabisho ni programme ya karema ku mukristo wese, gutera imbere mu kumenya Yezu Kristo, kugururikira umuco wiwe no kugira ubuzima burangwa no budahemuka, niyo programme ya karema. Ivyo bintu bitatu nivyo dushaka rero ko uyu mwiherero wodufasha gushikako aboba bataratibishikako muri iyi karema. Uyu mwiherero w'uyu munsi n'ejo, abo abihenze muri mwebwe uyu munsi bakaza, ngira ngo ejo ntibazogaruka. Bagarutse ndabizi, kuko mugarutse muzoba musubiye kwihenda. Uyu munsi mwaje kuko mwihenze, none mwokwama mwihenze. Iri jambo ry'ihangiro ngo nzoshira inzira aha mu bugaragwa n'inzuzi ahagadutse, twaritoye kuko rifise intumbero yo kudufasha gutera imbere mu kumenya iyo Mana yatwimenyesheje muri Yezu Kristo. Mana mushobora byose, nuduhe muri iki gihe c'ikarema gutera imbere mu kumenya Yezu Kristo. Iri jambo nzoshira inzira mu bugaragwa n'inzuzi ahagadutse biradufasha gutera imbere mu kumenya Imana muri Yezu Kristo yaturungikiye ngo ayitumenyeshe. Nico gituma ubu inyigisho y'uno munsi nayise menya umukama. Menya umukama. Menya umukama ndabatumiriye kuzirikana ibintu bibiri: ubwa mbere icari, ubwa kabiri ico asaba bene Israeli. Icari hari ico asaba bene Israeli. Icyo umukama ari niwe nyene acivugira. Muri byabona byanje kandi nimwe bwasavye banje nitoreye kugira ngo mumenye munyemere
kandi mutegere ko ndi wa wundi niriyazwe n'Umukama. Imbere yanjye nta mana yigeze iremwa, kandi no mu nyuma zanje ntayizokwigera iba. Jewe ni jewe ndi Umukama, nta wundi mukiza atari jewe. Ni jewe namenyesheje, ndakiza nongera ndatangaza nti nta munyamahanga ari muri mwebwe. None rero muri byabona byanje niriyazwe n'Umukama, ni jewe ndi Imana. Ego me kuva kera narindi ndivyo, kandi nta wunyaka ico mfise mu minwe. Ibyo nkora ninde yobisubiza inyuma? Ndi Umukama, umweranda wanyu, umuremyi w'Isirayeli n'umwami wanyu. Nguko uko Imana yidondoreye igihugu c'Isirayeli. Nguko uko Imana ikwidondora nawe uyu munsi, kugira ngo uyimenye kuruta, utere intambwe nshasha mu kumenya Imana yawe. Nkako Imana irashaka ko tuyimenya kugira ngo turonke ubuzima, kandi ubuzima budahera. Kuko ubuzima budahera nk'uko Yesu abivuga, ni ukukumenya wowe Mana rudende kandi y'ukuri, n'uwo watumye Yesu Kristo. Yohana 17:3. Ubuzima budahera nabwo ni ukukumenya wowe Mana rudende y'ukuri, n'uwo watumye Yesu Kristo. Ubwo nibwo buzima budahera. Mikatikisimu naho ya kera, twebwe aba kera baratubaza bati, Imana yaturemeye iki? Inyishu ni Imana yaturemye ngo tuyimenye, tuyikunde, tuyikorere ku isi, iheze tujane mu ijuru. Imana yaturemye ngo tuyimenye, tuyikunde, tuyikorere ku isi, iheze tujane mu ijuru. Ejo bundi siza akantu nasomye, umuntu yanditse muri utu tuntu baza bararunyikiranira, abaza ngo ni kuki Yesu yavuze ngo ngiye kubategura ikibanza nzemeze ngaruke kubajana. Ngo nuko ngo atagaruze kutujana, hari abatogenda bagiye. Atagaruze kutujana, hari abatogenda bagiye. Ibyo sinzi ko ari byo. Uwo yabyanditse arashobora kuba abatsi. Ngo ndagenze meze ngaruke kubajana. Ngo ya atagaruze kutujana, hari abatogenda bagiye. Naho bavuga ko hukuruye batovaga. Imana yaturemye ngo tuyimenye, tuyikunde, tuyikorere ku isi, iheze tujane mu ijuru. Byose rero murumva ko bihera ku kuyimenya, kandi ko kuyimenya ntiguhera. Nta numwe yoshobora kuvuga ngo jewe ukumenya Imana narabirangije. Twama dukeneye gutera intambwe. N'umuntu ari umuntu ntawuheza kumumenya. Hariho umuntu yakubwira ngo wowe ndakuzi ku isi no ku isoko naraguheteje. Hariho umuntu yabikubwira. N'umuntu ari umuntu ntikigira duheza kumumenya. Aguma afise akantu kadusiga. Imana yoyo rero birarengera. Nta numwe ashobora kuvuga ngo narahejeje kuyimenya. Tuguma dukeneye gutera intambwe kugira ngo tuyimenye ukuruta. Imana nayo nyene iguma irondera kutwimenyesha ukuruta, kugira ngo urukundo tuyifitiye rukure. Kuko umuntu amenya kuruta niko akunda kuruta. Uko umuntu amenya kuruta niko akunda ukuruta. Ubukunda Imana buke nuko ayizi buke. Ubukunda Imana cyane nuko amaze gutera intambwe mu kuyimenya cyane. Uko umuntu amenya niko akunda kuruta. Nta ukunda icyo atazi, nta ukunda uwo atazi.
Iyo umuntu rero umuzi akaba ari umuntu mwiza, uko umumenya kuruta ni kumukunda kuruta. Imana nayo urukundo rwacu rutezwa imbere rugakuzwa no kuyimenya kuruta. Nicyo gituma Imana iguma ishaka kutwimenyesha kugira ngo urukundo rwayo turwakire, kandi natwe ngo twakira turiyisubize, kuko burya ni iby'ukuri urukundo dukunda Imana turukura kuri iyo nyene, kandi ntawe ushobora kwakira urukundo rw'Imana nk'uko ibishaka atabanje kuyimenya. Mbere hariho abafata Imana nk'umupolisi birinda nuko boyimenya rwose. Ndabona n'umuntu abantu bose bavuye mu isengero asigara wenyine aragara na bose basohotse nawe cyaravuga karibu kubera adashaka kumenya na Yesu ari wenyine, kubera ngo yohava amubonekera. Imana hareba atinya kuyimenya kuruta abandi, bagira ati ahubwo bose bosohoka tugasigana, hari ikintu ngomba kumwibwirira akiri babiri, ngasenga nta n'uwumbona. Hariho abandi bipfuza iki, ariko we yaciye avuduka ariruka. Kuki? Aracari kure mu kumenya iyo Mana ku buryo atinya nuko bagumana ari babiri gusa. Ashaka abagumane hariho n'abandi bamuremeresha imbere y'iyo Mana. Uko tumenya Imana kuruta rero niko tuyikunda kuruta. Nicyo gituma Imana ishaka kutwimenyesha, irabishaka. Ndi Umukama, umweranda wanyu, umuremyi w'Isirayeli n'umwami wanyu. Mwumvise ingene yidogora yisubiriza. Ndi Umukama, umweranda wanyu, umuremyi w'Isirayeli n'umwami wanyu. Tegera neza rero ibyo bintu bine Imana idondaguye kugira ngo Isirayeli iyimenye kuruta. Kandi Isirayeli y'uyu munsi ni wewe na jewe. Ibyo bintu bine idondaguye: ndi Umukama, umweranda w'Isirayeli, umweranda wanyu, umuremyi w'Isirayeli n'umwami wanyu. Nibyo nashaka tuzirikane ko kugira dutere intambwe mu kumenya iyo Mana. Iyo Mana irafise amateka yayo. Niyidondaguye ngaha rero, Imana irafise ubukuru. Ubwa mbere Imana irafise ubukuru bw'Imana. Bavukanye Imana irafise ubukuru. Ubwo bukuru nibwo ivuze mu kuvuga ngo ndi Umukama. Ndi Umukama no kuvuga ndi Segaba, uganza bose na byose, aganza ibihe n'imyaka, atayoberwa, atananirwa, adacererwa. Ndi Umukama. Nicyo gituma kubera ko atayoberwa, adacererwa, atananirwa, kubera ko ari we Segaba wa bose na byose, ari waganza ibihe n'imyaka, tumwita Umukama. Ubukuru bw'Imana buserurwa n'iryo jambo Umukama. Tuvuze ngo Imana n'Umukama, tuba dushatse kuvuga ubwo bukuru bwayo. Ukuvuga Yesu Kristo yita Imana se Umukama w'ijuru n'isi. Mu gusenga umunsi umwe yavuze ngo dawe Mukama w'ijuru n'isi, dawe Mukama w'ijuru n'isi, ndagushemeza. Imana ni Umukama w'ijuru n'isi. Ubukuru bwose ku isi no mu ijuru n'ubw'Imana. Ubwo bukuru Yesu Kristo Imana Data yatumye yabwerekana mu bikorwa vyiwe.
mu gukiza indwara zose n'ubumuga bwose akoresheje ijambo ryiwe. Yabwerekana kandi mu gutegeka amashetani n'imitima ihumanye yose, akavuga rimwe icyo avuze kigashakirwa. Ubwo bukuru bw'Imana yabwerekana kandi mu gutegeka ibiremwa byose. Hari n'ibyo yabwira ijambo tutari tuzi ko byumva bigaca byumva. Umuyaga n'ikiyaga. Umunsi umuyaga n'ikiyaga byari byagumutse, Yesu Kristo agahaguruka akabikankamira, ngo arakankamira umuyaga, bacabwira n'ikiyaga ceceka, abwira umuyaga ngo ceceka, babwira ikiyaga nacyo ngo subiza hasi. Uno yene bice birabikora. Iyo munsi ibiremwa byumva. Umunsi abwira igiti cy'ifigiro ngo ntihagire umuntu n'umwe azosubira kukurya icamwa. Ngiri ico giti kimugambukire caciye cumi. Ugitumye cyo wabakizana icamwa na kimwe umuntu akagirya, kandi Mukama yategetse ko atamuntu yosubira kurya icamwa. Ntihakagire umuntu n'umwe azosubira kukurya icamwa gica kirumva. Ubukuru bw'Imana Yesu Kristo yabwerekana mu gukiza akoresheje ijambo, mu gutegeka byose akoresheje ijambo, byaba ibiremwa bisanzwe bifise ubuzima, byaba ibiremwa bitagira ubuzima. Mu biremwa bitagira ubuzima biri kubiri, hari amashetani n'ibiti n'amabuye, nako n'amabuye, kuko ibiti byo birafise ubuzima. Muri ijambo ry'Imana twasomewe ubwo bukuru bwayo, Imana irabumenyesha. Umviriza ingene imenyesha iyo Mana yibutsa bene Israeli ibyo yabagiriye, ngo ibakize abanzi babo bari babazigirije baje ngo babatikize. Ingene Imana yakoze ngo ibereke ko ari Imana ifise ubukuru. Umukama yasatuye inzira mu kiyaga, agacisha inzira mu bisebuzi. We yagomoye imikogote n'amafaransi, ingabo n'ibihangange bikomeye bose hamwe bakarya mu butaka ivyuka, bakazimangana bagaherengetera nk'urutamo. Ibi murabona icyo ashaka kuvuga. Umukama agomba kuvuga ibyabaye ryari. Ibyabaye bereye hehe? Mu kiyaga gitukura. Iyakorera bene Israeli mu Misiri. Abanyamisiri bakaza inyuma yabo n'imikogote n'amafaransi n'ingabo, bavuga ko bari ibihumbi 18. Ibihumbi 18 bakurikira abo bantu. Abo ibyo bihumbi 18 nibo bari baje gutikiza igihugu c'Imana. Umukama we yasatuye inzira mu kiyaga, agacisha inzira mu bisebuzi. We yagomoye imikogote n'amafaransi, ingabo n'ibihangange bikomeye bose hamwe bakarya mu butaka ivyuka, bakazimangana bagaherengetera nk'urutamo. Imana mu kwibutsa ibyo bene Israeli ishaka kubibutsa ingene yaberetse ubukuru bwayo. Ibyo barabyiboneye n'amaso yabo, baca baramenya yuko Imana yabo ifise ubukuru kuri bose na byose, kandi ko itayoberwa, itananirwa, idacererwa. Nico gituma nawe muvukanyi muri iki gihe cya karema birakenewe gutera intambwe mu kumenya ko Imana yawe ari Imana ifise ubukuru. Nk'uko Imana yabimenyesheje bene Israeli mu kubibutsa ibyo yabagiriyeho bakura mu Misiri, niko nawe wo kwibuka ibyo Imana yakugiriye aho yagucishije, aho yagusimbije imanga,
aho yaguciriye icanzu, aho yagukuye utari kwikura, aho yakweretse igitangaro gikomeye atanumwe yari gushobora kugukorera. Imana yakwereka ubukuru kwitegeka bose na byose. Umwe wese ashobora kwiyumvira akibuka ibyabaye. Hariho abo bafite ibitangaro biboneka kumbure n'abandi bafite ibitangaro bitaboneka. Imana ifite ubukuru. Ndabona nk'umuntu yabyaye abahungu ashitse kuri 4 avuga ati none duciye reka nze gusaba Imana nk'umuhungu iri nk'umukobwa ngo bajyana n'umugore bajya kuri Mose babwira Imana ngo mukama ngabo rero yase ngo jewe ndashimye cyane kuri bijya bihungu byose wampaye umugabo nanjye ndakeneye ko baza kumusabira none kwa maja gusabira mutaginde kwanza mbona utamusabire umukama ndagusabye nanje umwana w'umukobwa turagusabye nako bari babona turagusabye natwe umwana w'umukobwa natwe tuze dusabire abakobwa wewe urabafise uyu munsi natwe tubigusabye tukwizeye kuko wavuze ngo aho babiri canke batatu bakonone ku izina ryawe uri hagati yabo jewe n'umugore wanje turi babiri tugusabye umukobwa uzomudu turagushimiye baca baritanga bashitse muhira barakora ibyangombwa umugore arasamye ntibiriwe barengisha bavuga ati umukobwa n'abantu umugabo yavuze ngo kandi ngo abantu bazamana babana umugore wawe ngari bungenze ngo kandi yibungenze umukobwa gushika naho hagera uko ajya muri geography basanga ko fete umukobwa iyo uyiteze ko azoza kumusubiremo ubukuru bw'Imana umwe wese arashobora kuraba mu buzima bwiwe ibintu yamukoreye kugira mwereke ko ifite ubukuru kandi ikigina yoberwa itananirwa idacerewe. Ibyo Imana irashaka ko abantu babimenya. Muri aya majambo mwumvise izirasubiramwo ngo ni jewe ndi umukama, nta wundi mukiza atari jewe, ni jewe namenyesheje ndakiza nongera ndatangaza nti nta munyamahanga ari muri mwebwe. None rero muri vyabona vyanje niriyazwe n'umukama, jewe ndi Imana. Ibi rero birahambaye mu bantu bashobora kwizera ibigirwamana, kuko hariho abizera ibigirwamana bizera ibigirwamana bagenda bahekereye ibiheko, bashinga ibiheko kuko batazi ko Imana ari Imana ifise ubukuru. Birakenewe muri iki gihe cy'ikarema gutera intambwe mu kwemera ko Imana yacu ifise ubukuru, ariyo mukama, ariyo segaba wa bose na byose, ari iganza ibihe n'imyaka. Igisiga abantu benshi nuko babona umenga isi abantu bigira ibyo bishakiye. Umenga abantu bigira ibyo bishakiye mu Imana ikabareka. Iyo umuntu azi ko akomeye rwose nawe bahigana. Muraraba akagabo kagufi katagira ingufu niko kipapari. Nayo ikigabo cy'ikijeya ntamanya usanga gifise, usanga citekerereza. K'abantu akagabo kagize kuba kagufi kakongera kakabanonze barya, niko usanga muhira gatorogana. Imana ifise ubukuru. Mwumvise iri jambo Imana yaguze ngo
ntawunyaka ibyo mfise mu bintu. Ibyo nkora ninde yobisubiza inyuma? Ntawunyaka icyo mfise mu bintu. Kandi ibyo nkora ninde yobisubiza? Ngubwo ubukuru bw'Imana. Ni byiza ko utera intambwe mu kumenya, mu gutegerera ubwo bukuru. Icya kabiri, Imana imenyesheje bene Israeli n'ubweranda. Ndi umweranda wawe, ndi umweranda wawe. Birahimbaye kumva Imana yongeye ko wawe. Imana ntimeze nk'abantu, kandi ntaho bahuriye n'abantu ku bya kamere cyangwa ku byiyumviro. Imana imeze ukundi, Imana yiyumvira ukundi. Iyo muri Bibiliya bavuze ubweranda bw'Imana, bashaka kuvuga ko ataho bahuriye n'abantu, ko igize ufatanije ubutungane n'ubuninahazwa. Ibyo bigatuma iba Imana itinyitse kubera ubutungane bwayo n'ubweranda bwayo. Iyo nyene iravyivugira mu kanwa k'umuhanuzi Ozeya ngo ndahevye guhonya Isirayeli, kuko ndi Imana ntari umuntu. Hagati yawe ndi umweranda, sinzanwa no gutikiza. Ndahevye guhonya Isirayeli kuko ndi Imana ntari umuntu. Hagati yawe ndi umweranda, sinzanwa no gutikiza. Muri Izaya 55 naho ngo nk'uko ijuru riri hejuru y'isi, niko ivyumviro vyanje biri hejuru y'ivyawe. Beri jambo nasomeye nababwiye aho riri mu gitabo ca Izaya ikigabane ca 43 kuva ku 10 gushika ku 21. Izaya 43 kuva ku 10 gushika ku 20. Izaya 43 kuva ku 10 gushika ku 21. Ndaho hebye guhonya Isirayeli kuko ndi Imana ntari umuntu. Hagati yawe ndi mweranda, sinzanwa no gutikiza. Ozeya 11 akarongo k'icenda. Ingabane yo kubaha Imana Bibiliya yita ugutinya Imana, ifiswe n'abamaze gutera intambwe mu kumenya ubwo bweranda bw'iyo Mana yacu, yo yivuga ngo ndi umweranda wayo. Uko umuntu atera intambwe mu kumenya ubweranda bw'iyo Mana, niko ingabirano y'ukubaha Imana Bibiliya yita ugutinya Imana ikura. Bose ntibafise ingabirano yo gutinya Imana. Hariho abatayifise ingabirano yo kubaha Imana, bakora ibyo ari byo byose nk'uko Imana yo bitariho, bavuga ibyo ari byo byose nk'uko Imana yo bitabumva. Nk'abo ntibaramenya ubweranda bw'iyo Mana. Uko umuntu atera intambwe mu kumenya ubweranda bw'Imana, niko ingabirano yo kubaha Imana ikura. Ndi umweranda wayo. Byongeye ubwo bweranda bw'iyo Mana, iyo Mana yacu, budutuma twihatira natwe kuba intungane, twihatira kuba beranda, ngo dushobore guseruka mu nyonga zayo, nk'uko yonyene yabitumye Musa kuri bene Isirayeli ngo nimwe beranda, kuko jewe Umukama Imana yanyu ndi mweranda. Abenelevi 19 akarongo ka 2. Nimwe beranda kuko jewe Umukama Imana yanyu ndi mweranda. Musa mushasha nawe ariwe Yesu Kristo ati nimwe beranda kuko so wanyu wo mwijuru ari mweranda. Igitinyiro c'Imana gishingiye kuri ubwo bweranda bwayo, butuma tuyigirira icubahiro naho yatwiyegereje mu mwana wayo Yesu Kristo.
uko dutera imbere rero mu kumenya Yesu Kristo ni kwingabirana yo kubaha Imana ikura muri twebwe. Turabona ko abigishwa biwe igihe cyose Yesu Kristo akoze ikintu gituma batera intambwe mu kumumenya, baca bafatwa n'igitinyiro. Umunsi Yesu Kristo akankamira umuyaga n'ikiyaga, biri muri Mariko ikigabane cya 4 akarongo ka 41. Aje gukankamira umuyaga n'ikiyaga bakabona ngo haciye hatekana rwose, agacerere hari nkuruma, ngo bagira ubwoba bwinshi, ngo baca bagira ubwoba bwinshi babazanya bati, uwowe umuyaga n'ikiyaga birinda bigamburukira ninde? Uwowe umuyaga n'ikiyaga birinda bigamburukira ninde? Qui est-il donc celui-là pour que même le vent et la mer lui obéissent? Ngo bafatwa n'ubwoba bwinshi. Ubwo bwoba bwabafashe si bwa butuma umuntu atemanisha agahunga, oya, ni ubwoba bw'igitinyiro aribwo umuhanuzi Isaya yita ingabirano gutinya Imana, bityo kubaha Imana. Ubwo bwoba cya gitinyiro kibyugwa no kubona ubukuru n'ubweranda bw'Imana mwo yatumye Yesu Kristo. Abisirayeli igihe cyose Imana igize ikintu nk'icyo, bahejeje kuja ku kiyaga gitukura, bakabona ingene bajabutse n'ingene ikiyaga gisubiyeho cyahora kikamira abanyamisiri babakurikirana. Musa muhimbo yaciye atera, yarashizemo ngo mbe Mukama ninde ameze nkawe, wowe mweranda umuberanda, ukora ibihambaye. Qui est comme toi parmi les dieux Yahvé, qui est comme toi, magnifique en sainteté, formidable en exploit, auteur de prodiges, n'intermeze bose bafashwe n'ubwoba, ubwoba bw'igitinyiro cyo kubaha Imana kubera ingene yerekanye ubukuru n'ubweranda bwayo. Mu kuza kubana n'abantu rero muri Yesu Kristo, Imana ntiyaje ngo tungane, Imana ntiyaje ngo tumanike ubushambara hamwe, yaje ngo idukirurutse nyabuna kubera ubweranda bwayo, ku buryo iri jambo ngo ndi umweranda wawe rituma natwe twihatira gusa nayo, twihatira kuba beranda kugira ngo tuyegere, tunywane nayo, mbere tukarenza kwihata, tukanayisaba yonyene bitugire beranda, kuko ari wo mugambi wayo ngo tugire umuntu tumwishushanye ko ase natwe. Nico gituma ngaha abakristo tubwirizwa kwama tugavye kugira ngo ntihagire n'umwe yibagira ko iyo Mana yacu ari Imana nyeranda. Yaramanutse irigira muto muri Yesu Kristo, ariko nta na kimwe bihindura ku bukuru bwayo no kubweranda bwayo. Iguma ari Imana ifise ubukuru n'ubweranda. Mugabo bisaba ko umuntu yamana umutima ugavye. Burya iyo wakiriye Yesu mu minwe, ukabona kajya kantu ifise mu minwe, uribuka ko ari Umukama yakuremye. Urabyibuka? Biroroshe kumenya ko ufise mu minwe umuremyi wawe. Mwumva byoroshe? Byoroshe na gato. Kuba urashobora no gupfumbata, hanyuma uratumira ugaheke. Twebwe igihe twasangira baratuza guhekenya kubera amaraso yawe hava aca yuzura mu kanwa. Basangira je nasangiye 68 ngo kirazira guhekenya, cumira mirunzwa, urayumubitsa ugacumira, uhekenye urashobora kumukomeretsa amaraso acirase.
Kugira ngo ni ibintu byoroshe kubona Yezu Kristo yarigize muto gushika hiyo, gushikaho tumufata mu minwe umuntu ashatse agapfumbata. Mwibaza ko byoroshe kumugumanira icubahiro? Dutegereza kwama tugavye kugira ngo ukuba yarigize muto tumenye ko atigize muto kugira ngo tungane cyangwa tumanike gushambara hamwe. Aguma mweranda, agumana igitinyiro, icubahiro n'inahazwa akwiye abwiza kwama bihabwa igihe cose. Nico gituma dupfukama. Muravyumva? Nico gituma dupfukama. Nico gituma Imana yaduhaye amafi. Harabanga gupfukamira Yezu, mugabo gapfukamira intango y'impeke. Mwisengero bamwe n'ibigunda ko bapfukama. Mugabo hageze mu imbere y'intango y'impeke bigakunda. Birashoboka ko ari badashobora gupfukama n'imbere y'intango. Ariko n'udashobora gupfukama n'amafi birakenewe ko mu mutima apfukama. Shika duce bugufi dupfukame, dusenge Umukama yaturemye. Nanone niwe Mana yacu, natwe tukaba intara arongoye, turi ubusho bukurikira ukuboko kwiwe. Shike duce bugufi dupfukame, kandi Umukama niwe wenyene duha ico cubahiro co gupfukamira. Nta wundi n'umwe dupfukamira atari we, nta kiremwa kindi na kimwe turekuriwe gupfukamira atari we. Ibipfukamiro bizokubitirwawe, niko Umukama avuga ngo ikiremwa cyose kizorahira jewe, kandi amavi yose azopfukamira jewe. Ndi umweranda wawe. Nico gituma Imana naho yitiriye bugufi by'ukuri, Imana yarigize muto, yashitse kure. Mu kwigira muto Imana yashitse kure cyane. Nico bituma bica bitugora, ariko iyo Yezu atigira muto gushika hariya, tuba dufite ingorane ziruta, kuko nta n'umwe aba yubaka kumwegera. Hari uwo Yezu yigeze kwiyereka, arava mu Hosiya ahagarara nk'aho imbere ya Altari, aca aravuga ariruka, ngira n'ubu araciruka. Ndi umweranda wawe. Imana ishaka kumvisha bene Israeli rero Imana ntaho duhuriye. Imana imeze ukundi, Imana ifise kamere imeze y'iyindi. Imana yiyumvira ukundi, uko yiyumvira siko niyumvira. Ivyiyumviro vyayo sivyo vy'iwanje, sivyo vy'umuntu. Nico gituma mu gusenga hagera twisaba ngo itugire natwe beranda, tuze twatera intambwe. Icya gatatu Imana imenyesheje bene Israeli nuko ari umuremyi. Umukama, umweranda wawe, umuremyi w'Israeli. Ni kuvuga ngo ndi umuremyi w'Israeli. Imana ishaka kumenyesha iryo rindi teka, naryo rigasigura kuba umuvyeyi. Iteka ryo kuba umuremyi Imana imenyesheje bene Israeli risigura ubuvyeyi bwayo. Ndi umuremyi wawe, ni ukuvuga ni jewe nakugize, ni jewe nagushatse, ni jewe nakubumvye, ni jewe ukesha ukubaho kwawe, ni jewe naguhaye ubuzima. Ndi umuremyi wawe, no kuvuga ukubaho kwawe n'umugambi wanje. Ikiranga Imana imbere ya byose ni ukurema.
no kuvuga ugutanga ubuzima, ikabeshaho ibitariho, mbere ikagira n'irema rishasha mu gusubiza ubuzima abapfuye kuko atakinanira. Ubwo buvyeyi bw'Imana ku bintu byose nibwo buyiha ubukuru ku bintu byose, kuko byose biva kuri yo kandi byose bibeshwaho nayo kandi byose birora kuri yo. Byose biva kuri yo, byose bibeshwaho nayo kandi byose birora kuri yo. Niyo umwanditsi w'igitabo cy'ubwitonzi nibyo umwanditsi w'ubwitonzi ashingira intahe mu gisabirisho ciwe. Umwanditsi w'igitabo cy'ubwitonzi avuga ati: Mukama, ukunda ibiriho byose, nta na kimwe ugaya mu byo waremye. Ahandi naho bavuga ngo nta na kimwe mu byo waremye kigutera ishishi, kuko iyo hagira icyo wanka ntiwari kukirema. Cyari kuragama gute iyo utaba waragishima, canke iyo kidahamagarwa nawe we cyari kurokoka. Ariko ukingira byose kuko ari ibyawe, wewe uganza ukunda ubuzima. Ubwitonzi 11 kuva ku 24 kuva ku 26. Sagesse 11:24-26. Mukama, ukunda ibiriho byose, nta na kimwe ugaya mu byo waremye, kuko iyo hagira icyo wanka ntiwari kukirema. Sibyo? Cyari kuragama gute iyo utaba waragishima, cyane iyo kidahamagarwa nawe we cyari kurokoka. Ariko ukingira byose kuko ari ibyawe, wewe uganza ugakunda ubuzima. Turetse rero ko Imana yacu ifise ubukuru n'ubweranda, ifise n'ubuvyeyi. Ubuvyeyi bushingiye kuko byose ari byayo, n'ubukuru Imana ifise, ubukuru bwayo bushingiye ku buvyeyi bwayo. Ubuvyeyi burengeye na kure ibyo twebwe abantu dushobora kwiyumvira. Mvuze ko ubukuru bw'Imana bushingiye ku buvyeyi bwayo, ni vyiza ko mubitegera cyane cyane abaca babyumva n'ingoga n'abavyeyi bafise abana. Abana bagusonera kubera iki? Ni kubera ko wamuvyaye kubw'umubiri. Iyo umubyara ukamuta ahantu ukigira abakubaha. Ubuvyeyi bw'Imana bugaragarira mu kubesha, mu gutanga ubuzima no mu kubungabunga ubuzima, nivyo biha Imana ubukuru ku biremwa byose. Ubukuru bw'Imana ibushingira kuri ubwo buvyeyi bwayo, kubera ko ibiremwa byose bikomoka kuri yo kandi bibeshwaho nayo kandi birora kuri yo. Imana ibifise ko ubukuru. Nibyo iyo Mana yonyene itangaza iciye ku muhanuzi Yesaya mu kubwira bene Israeli ngo Siyoni yavuze iti: Imana yarampevye, Umukama yaranyibagiye. Mbega hari umugore yokwibagira umwana wiwe aconka, canke yoreka kugirira impuhwe uwavuye mu bura bwiwe? Naho bobo kwibagira, jewe sinzokwibagira,
Era narakwanditse mu biganza byanje ubutazimangana, kandi urugo rwawe nama ndarurarira. Isaya 49:14-16. Imana mu kuvuga ngo ndi umuremyi w'Isirayeli ishaka kuvuga ubwo buvyeyi bwayo bwatumye iha Isirayeli ubuzima, kandi ubwo buzima ikagumya bubungabunga, kuko ubu buvyeyi bw'Imana nibwo buturagiye, nibwo butubungabunga, nibwo butwereka ko Imana ari umuremyi wacu. Ega n'abene Israeli bagiye gutegera ko Imana ari umuremyi bamaze kubona ingene Imana yabakuye mu buja. Tuzobigaruka ko abakurikira inyigisho za Bibiliya ku munsi wa kane mu gitabo c'ihunguruka, tuzobizirikana neza. Ndi umuremyi w'Isirayeli, Imana ishaka ndi umuvyeyi w'Isirayeli. Ni jewe nabahaye ubuzima, ni jewe ndababeshaho. Ukubaho kwanyu ni umugambi wanje, kandi nije ndababungabunga. Ica kane Imana imenyesheje bene Isirayeli n'ubwami. Ndi umukama, umweranda wawe, umuremyi w'Isirayeli n'umwami wawe. Ndi umwami wawe. Muri tugira kane Imana imenyesheje Isirayeli, ihishuriye bene Isirayeli ko ari umutware wawe. Umwami n'umutware, umutware wawe. Umutware nawe ni uwo abatwara babwirizwa kumvira no kuyoboka. Iminsi yose bamwita umwami kuko afise igihugu kimuyoboka. Imana nayo yashatse ko igihugu yitoreye kigera kikayumvira, kikayoboka muri byose. Imbere y'uko Adamu na Eva bacumura, isi yose yari ubwami bw'Imana. Mugabo bamaze gucumura, haje uwundi yigize umwami w'isi nk'uko Yesu amwita. Muri iryo jambo ni Yesu rikoresha ngo ubu niho umwami w'isi agira ngo atabwe hanze. Yohani 12:31. Ubu niho umwami w'isi agira ngo atabwe hanze. Hariho wahavuye yigira umwami w'isi. Uwo yigize umwami w'isi rero ni Shetani. Imbere y'uko Shetani yigira umwami w'isi aciye kuri Eva, isi yose yari isazwe n'ubwami bw'Imana, kandi ubwo bwami bwariserura, kuko ibintu byose byari biroranye, bigororotse, bigendera mu nzira Imana yonyine yabishingiye. Ariko Adamu na Eva bamaze gucumura, ibintu byaciye bidabangana, ntibyaba bikiri ibintu biroranye, ntibyaba bikiri mu nzira Imana yabiciriye. Mbere Sekibi aba ari we yironkera ubwami kuri ibyo byose bimwumvira, kuko umwami murazi, umuntu aba umwami wawe igihe umwumvira ukamuyoboka. Murabyumva neza? Uwo wumvira ukayoboka niwe mwami wawe. Uwo wumvira ukayoboka niwe mwami wawe. Icyerekana ukubera umwami niwe wumvira, havutse ucabumva ukamuyoboka. Imana rero yari ubwa mbere yariremeye isi n'ibiriko byose bikayumvira bikayoboka. Shetani iraza, imaze kuza birahinduka,
hariho abaciye batangura kumvira Shetani no kuyiyoboka. Eva aratangura, Adamu arakurikira, n'ibindi biremwa byose bica birandukira. Ni ukuvuga ko ata bwami bw'Imana bwari bukiriho. Bizoba ngombwa yuko haza uwuzoza gushinga ubwami bw'Imana, nawe ninde? Yesu Kristo. Iryo jambo ngo ubwami bw'Imana ryamwama mu kanwa, kuko yaje gusubira kuronkera se ubwami. Mugabo ntiyashobora kuronkera se ubwami atabanje guta hanze uwigize umwami w'iyi si. Imana mu kuvuga rero ngo jene umwami wanyu igomba kubabwira ni jewe ndi umutware wanyu, ni jewe mubwizwa kumvira no kuyoboka. Igihe rero dusenga tuvuga tuti dawe ubwami bwawe nibuze cyangwa nibupfire hose, ni ukuvuga ko duba tuvuze tuti dawe hose nibakumvire kandi bakuyoboke. Nico bivuga hose nibakwemere, bakumvire, bakuyoboke. Bihereye kuri inde? Bigenewe. Igihe mvuga ngo ubwami bwawe nibupfire hose, butangwe muri jewe. Igihe mvuga ngo izina ryawe ninahazwe, bihereye kuri jewe. Igihe ngira ngo ubwami bwawe nibupfire hose, ibyo ushaka nibigirwe, nibuke ko bihereye kuri jewe. Kuko hariho abibuka kuri bo iyo hageze ngo ubwihe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi gusa. Aha nibuka ko ariwe. Ariko Imana yo ivuga iti ndi umwami wanyu. Ukuyoboka Imana, ukumvira Imana rero no kuyiyoboka niko kuyizanira ubwami, niko kuyagurira ubwami. Ukwigisha abandi kuyumvira no kuyiyoboka niko gukorera ubwami bw'Imana kugira ngo buze iwacu. Ibyo rero bishobora guca mu nzira nyinshi: mu gusenga, mu gukora no mu kubabara. Mu gusenga, mu gukora no mu kubabara, mu gihe tubabarira abandi, twitangira abandi. Kuko ubwami bw'Imana ntibukuzwa gusa no gusenga no gukora, burakuzwa kandi no kubabara. Yesu Kristo yaronkeye se ubwami, mbere yataye hanze uwigize umwami w'iyi si, kwemera kubabara, aguma agambukira se adahemutse. Ngayo mateka ane Imana yashimye kumenyesha bene Israeli Imana yashatse kumenyesha bene Israeli kugira ngo batere intambwe mu kuyimenya, batere intambwe mu kuyikunda, bayibere ubwami yiharije. Ayo mateka nayo ni ukwemera ubukuru bwayo. Ayo mateka nayo ni ukumenya ko ari Imana nyeranda. Ayo mateka nayo ni ukumenya ko iyo Mana ari umuremyi wabo, ni ukuvuga umubyeyi. Ayo mateka nayo ni ukumenya ko iyo Mana ari umwami wabo, ni ukuvuga umutware babwirizwa kumvira no kuyoboka. Icya kabiri kuzirikana muri iri jambo uyu munsi ni icyo Imana isaba. Ingingo ya kabiri, icyo Imana isaba abene Israeli. None Imana ya Israeli ibasaba iki? Nibi byibasaba. Muri byabona byanje kandi ni mwebwe yasabye banje nitoreye, kugira ngo mumenye, munyemere kandi mutegere ko ndi wa wundi.
ibyo Imana isaba bene Israeli. Icya mbere ni ukuyemera, kwemera ko ariyo Mana, atayindi Mana iriho atari, nk'uko mwumvise ibivuga yitwiriza ngo nta wundi mukiza atari jewe, ni jewe nd'umukama, nta wundi mukiza atari jewe. None rero muri byabona byanje niriyazwe n'umukama, ni jewe ndi Imana, nta yindi, kandi nta wunyaka icyo mfise mu minwe, ibyo nkora ninde yobisubiza inyuma. Icyo Imana isaba rero bene Israeli, igusaba nawe, isaba nanje, cyambere ni ukuyemera ko ari Imana. Imana nayo irangwa n'uko ari ifise ubukuru, irangwa n'uko ifise ubweranda, irangwa n'uko ari umuremyi, irangwa n'uko ari umwana. Kugira ngo mumenye, munyemere, kuyemera bisaba kuyimenya. Ntawe ushobora kwemera Imana atabanje kuyimenya. Intambwe yo kuyimenya twayivuze, ubu rero turi ku ntambwe yo kuyemera. Imana irashaka ko tuyemera, Imana irashaka ko ndayemera, kandi uwemeye Imana wese ibitangaro bica bikoreka. Ntimwumvise ubuzosa bw'irembo? Uyaremera Imana. Umutamari ngaha yitwa Salvatore Ndabambarire, bamwe baramuzi, aremera Imana. Yagiye muri clinique adashobora no kwicara, abaganga batangura kumubwira ngo we Mutama, ngo uteza kuja mu Buhindi, ngo uruti rw'umugongo rwarahetse, bashyire mu icuma mu kibanza cy'uruti rw'umugongo. Ngo batangura kuza baravugana ngo mugabo ntiduzi ko hari n'indege yoshobora kumutwara. Ariko baravugana, aca ngo ahamagara abahungu biwe ngo nimunterure ndabereke iyo munjara. Murumva ingene banshinyaguritse, bamenye ko ufise umwami wanje, ngo nterura ndabereka aho munjara. Baraterura barajyandika mu modoka, barazana, bashitse ababwira ngo nimunjane muri faye. Barashika hajya mu rugo, ababwira ngo nterura munjane hariya mu isengero. Baraterura bajana hariya mu isengero, ngo nimundyamike harya imbere y'umwami wanje ndafite ico ndamubwira. Araryamika, baca baja hariya inyuma baricara. Cakira Yesu, umwami wanje, wabonye ingene bariko barashinyaguritse, ubu rero nzoga nawe uramaze kunyereka ukuboko, umaze kunkiza imbugita ibihetangabo bitatu. N'uyu munsi ndazi yuko ndorokoka. Rero ngaha umpagurutse bose bamenye kuri munsi, nanje nze ndagushingirira ishengero ngo bice kubivuga. Nagiye numva ikintu kinguye, nkazanga ntagaze abandi bakabanza biruka bagira ngo abaheruka ngo yareka warampagurukije umwami wanje, izira kumperuza angabira akampetera atampetamitse umugongo. Cyabaye igitangaro ku bantu bari bamubonye bamwinjira mu gasengero bateruye, baza babona niwe yisohokanye agendera imbere y'abahungu biwe. Umunsi muramaze kubona umugabo w'imvi nyinshi ngaha, bazomubatse, muramubatse, aca agenda bereke n'aho bamurambitse.
ukwemera Imana nibyo biyiha uburyo bwo kudukorera ibitangaza. Nicyo gituma Yesu avuga ngo uwemera afite ubuzima budahera, uwemera afite ubuzima budahera. Mugabo kugira ngo yemere bisaba ko abanza kumenya iyo Mana. Kugira ngo amenye Imana, Imana nayo ntawe uyimenya itamwimenyesheje. Nicyo gituma mwumvise Imana igira présentation approfondie. Kandi ni mwebwe abasavyi banje nitori kugira ngo mumenye, munyemere kandi mutegere ko ndi wa wundi niriyazwe n'Umukama. Jewe niyazwe n'Umukama, jewe ndi Imana kandi ntabindi. Icambere rero Imana isaba umwene Israeli, wewe na jewe, ni kuyemera. Ni Imana nzima, ifise ubukuru, ifise ubweranda, n'umuremyi kandi n'umwami. Icya kabiri Imana isaba no kuyibera icabo. Habona ingira intahe ubukuru bwayo, ubweranda bwayo, ubuvyeyi bwayo, ubwami bwayo. Ubukuru bwayo ndabushingira intahe agashingira intahe ubukuru bwayo. Nicyo gituma ingabire no kubaha Imana, Imana ikunda cyane kuko niyo igaragariza n'abatemera ko iyo Mana ari Imana nkuru. Ubwa kabiri gushingira intahe ubweranda bwayo. Ubweranda bwacu bushingira intahe mu kwihatira twebwe nyene kwirinda kabi, kandi tukabigira kubera icyubahiro dufitiye iyo Mana. Uko twihatira kuba beranda, tukaba abantu bagendera mu bugororotsi n'ubutungane, niko tuba turiko turashingira intahe iyo Mana. Nibyo Yesu avuga ati, uko ni ku muco wanyu wo kwibonekeza amaso y'abantu babona ibikorwa byanyu byiza, bakaninaza so wanyu ahanganye mu ijuru. Yohani nako Matayo kigabane ca 5:16. Uko ni ku muco wanyu wo kwistera mu maso y'abantu, bazabona ibikorwa byanyu byiza, bakanaza so wanyu ari mu ijuru. Ibikorwa byacu byiza, imigenzo myiza, ubugororotsi, ubutungane, niko gushingira intahe ubweranda bw'Imana yawe. Ubwa gatatu gushingira intahe ubuvyeyi bw'iyo Mana. Imana dushingira intahe ubuvyeyi bwayo twebwe nyene mu kuba abantu b'impuhwe n'ikigongwe. Uko twihatira kuba abantu b'impuhwe n'ikigongwe, uko twihatira kugira umutima mwiza ku bandi, kugirira neza abandi, niko tuba turiko turashingira intahe ubuvyeyi bw'iyo Mana. Gushikaho nawe bakubwira ngo urambereye umuvyeyi. Erega burya bavukanye, hariho abatigera bemera ko Imana ari umuvyeyi kuko batamenye umuvyeyi. Imana yarashatse ko umwana wese amenya ubuvyeyi bwayo biciye ku buvyeyi bwa se wiwe, bwa nyina wiwe. Bavutse umuvyeyi uwaronse nyina na se, bamwereka urukundo rw'umuvyeyi, biramworohera kumva. Uwavyawe bagatamwisha, biramugora rwose kuvuza ubuvyeyi kuko ntazira. Imana yashatse ko tumenya ubuvyeyi bwayo biciye ku bandi bana. Nanjye rero nawe turashingira intahe ubuvyeyi bw'Imana mu kugendera umutima w'impuhwe, umutima w'urukundo, umutima wo kwihebera abandi kubitangira.
Imana ishaka kandi ko tuyibera icyabona no kuba tuyishingira intahe mu kugaragaza ubwami bwayo. Ubwami bw'Imana tubushingira intahe, Imana tuyishingira intahe ko ari umwami mu kuyumvira no mu kuyiyoboka. Uwo wese yumvira Imana akayiyoboka, uwo wese yumvira ijambo ry'Imana akarigendera, aba ariko aragaragaza ko Imana ariyo mwami. N'abamubona bakabona ingene ayoboka Imana, ubuyoboka bw'Imana bwiwe buca bubigisha ko Imana ariyo mwami. Turafise umwami ubaha, turafise ubutungane. Utagira ubumugaba yigenza nk'impene yo muci. Abayahudi rero kugira berekane ko bafise ububagaba bama bafise agakofero ku mutwe. Sinzi ko muri abo hariho agakofero bambara kameze maze kubona abasenyeri kajya bambara abasenyeri. Umuyahudi wese w'umuhungu aba agafise ku mutwe, umukobwa nawe cyangwa umugore aritwikiye. Ibyo bigashaka kwerekana, babashaka kwerekana ko hariho uri hejuru ye. Ndafise uwunga, ndafise umutware ari hejuru yanjye, angaba numvira agambuye. Nicyo bivuga. Mwebwe rero nimuce mugira ngo none abasenyeri bakadukoresha izi twese. Ako gakofero siko gakenewe. Igikenewe ni ingene wewe wihatira kumvira Imana no kwigandukira. Kuko nawe utaba wambaye agakofero bazobibona, kandi ushobora kukambara ntibiboneke. Ngiki c'Imana idusavye bavuga muri iki gihe kikari. Kwemera iyo Mana, tugakubura ibindi bigirwamana byose, ibiheke, ibimazi byose tugakubura. Hanyuma emera iyo Mana yonyine, mbere ntitubyemere ngo tugeze mu gusa tukayibera n'ibyabona nk'uko nyene bivuga ngo muri byabona byanje kandi ni mwebwe abasavyi banje nitoreye kugira ngo mumenye, munyemere kandi mutegere ko ndi wa wundi muvukanye. Iki gihe kikarenga, ni igihe cyo kumenya iyo Mana, kuyemera no kuyibera icyabo. Mu guhimbaza Pasika rero birakwiye ko natwe inyuma ya Pasika kumwe ko abigishwa baca basohoka bakajya kumenyesha Imana, natwe tuja kumenyesha iyo Mana kugira ngo bose iyo bumva bakajya bamenye ko ari Imana Segabo wa bose na byose, Imana nyeranga, Imana muvyeyi kandi umwami wacu. Imana ni indahazwe.